Sare niyo muri Cyahari. Samu Oui. Sawa Ni sawa umeze neza. makuru y'imisi Yego kwe mwashaka. Ese neza ko mukinga igitego. turacaharisha Nagira amagi. Ushira guheruka wa mu Nyako mwampeje twapfuye. oya shayeganye n'ubuzima burakora n'indora Shabarundi mwibagira kare kwe. oya Na 10 minutes zikabura. Zo kujakura umuntu. je no kubagira gute Namwe muba? uyu muhungu basije nuko atawari Niyo mpamvu. none kuwahamenye nahamenye ahantu namugaje hano nje rimwe honyene Ya ntawe uzimya kumugara. namugaje tubana hagufi rero nubona gusa ni hafi Ni hafi. mutereza none Ndashimye. anakora ko mutaka Ntaguma mu nzu nyine numva natekereza. ndamubwiye yuko ubanga hagufi y'iwacu gusa yambwiye ngahora atsa nace rimwe Yarigeze kuhadasha. kuko muba mwiza none Shandalimo pe. Umutima mwiza amazi imisi. ufise umutima mwiza zangorane zo ngazarahetse Shaya gusa nyene rimwe menza ndiha. mbe wa mukobwa ni Bavuga buke hari umukobwa yambwiye ngakazi ni Goliath wari umuzi yitwa Goliath oya ni siko yitwa ameze nka Goliath akaze gute. arakaje Ndakura n'abakuru rero. Ujya musuza. Yarantutse arangi umutima arasubirana kandi. aho zita jewe Yego. niwe mukabonere Base bashaka ngume ngaha jenyene urumva atamuntu umwe turi kumwe. Byako ntamenye gufatana. naje reka Banka basi abo hanze ntibazira Ntibazize kugira ngaha kugira ngo sinze ndabibabwiye. sajya ujya mukobwa arafise umuhungu baba bakundana Sinzi nganga ashobora kuba mufite. niyo bari jaruzi ega yo bari jaruzi umukobwa cyita kundakeneye kumuco ubwenge Sha muhabwe kwera umutima afise basi n'ubu yotsa agasanga muri ngaha. Ubonye iyo nantu yambwiye kare baba sheka tukwakwa ntacyo yotubwira ahubwo z'amavuga buke buke nahetse ajyana kugira ntumukome. kuvuga rero samunje jewe hano maze iminsi ntafise amahoro mu mutima wanje kuva ko yagiye uza kundihira amafaranga hariya anjye bari badufashe wa munsi ndacagiye nzaho kuraba ngaha maze iminsi njyama nkaguma mbona tuya rusene tuza mu mutwe njyamye sinkitora itiro kubera baza kumaganga ngumanga oya ntayino ngumanga oya singumanga urumva rero sinzi ikibazo ahantu kiri ubwawe wibaza twagiye ubwawe wibaza ikibazo cyo mbona tuba kiri sino jewe ndashobora kuba nuba ndagukunda tukinga ikibazo gifiseho canke gifise jewe ikibazo n'uya gifise ikibazo njye ndagifise ndamubajije ati mbe wuki wasizeko bya biharage urataburitse shaka kubera abana ko n'amashyamba umva kunkunda bigoye imirya minsi tunagufashije kunkunda tugeretse kuragukorera iciza umuntu wamukunze ejo bigira ngo ntiwamubunkunda jewe nje ndyohe reka umuntu azovyumvira ariko wumve yuko ati amahoro mfise umufashe no kuri umuhungu arakonga narindira ibintu n'ibikeye kandi hari akarimbo bavugane nturare utabivuze yake wamutende bijya besho bibara beza nta kibazo wewe ndaguhaye ikibazo kubwira iyo uzocuza gukora ni deni si deni ariko n'ibintu bisaba ko niyumvirako nk'uyu rero bari kubwira ni umuhanda iyihuse aravyaye ibihumbi ibihumbi basi wowe biramaze kugushikira jewe kandi ukarotagura birashobora gushika ukarota n'undi muntu utanazi catazi ico umuntu ko ntagiye ahuriye kurota mutonya wawe none mutonya wanje niko utanamubona niyo mpamvu utari gushobora kumubona none gusa jewe nabategerezwa katararota wawe ndagushwamira urya n'ikigaragazo kuri jewe niba ushaka ko tuyaganiriza samonte we ndazi yuko wewe uba uri muganga w'umutima wanje kandi kuvura ni wewe uzanye rero iwacu urashobora kuza kuwuvura uri muri morgue basi bibaye nkuko ndavyumva muno mwanya nta nyishuro guhereza kandi nawe nta majambo wabandanya uvuga rindi iyo minsi 3 ntacyo uzoburaba jewe nta basi reka turindire
harya si byiza kwiyitisha ikintu yavuze tuwamwa tuwajuru mbega ni tuwajuru iminsi itanu uzoca harura guhera uno munsi ni kuvuga n'umunsi turi kwa mbere kwa mungu kuvuga hazoza kugera kwa gatatu niho nzoza gusa kwa gatatu nizocutse azoza mu gitondo nijoro oya azoza amwa premier je nkamwe mbwira ati ndagukunda wongera atakurara neza n'umusasu wa kuganga agasura kuntera imigeri harya nabo n'itsinda ni atari urara oya basicumya yabihewe ntiyumva uzoshitse urihangana ntaco reka tugende gusa reka aho yongera araza kureba reka tugende reka tubirinde kwa gatatu ariko urara urabyumvira reka n'ubu woshobora kubona mpaguruswa bwati garuka ndavyumvira oya ivyo yo kureba mu mutwe indi uwo musi nyene ndaguhaye iyo sango si yakera ngo usa n'uwasi oya ntiyaza cyane ko yanangaye sinambwiye oya canke yego ubwanje yanje ubwanje sinatoye ntaco reka turindiye ntazogaruka nabikira umuntu bakwamiye bishe bigenda gute reka tuzovyiga habwo nimukoresha umwanya mugenda atarazi bagenda bashikane ngaho ubu ndamukiritse oya sinamubwira ko maje ngaho Shadi nibiki kuri ngaho ewe nibiki habaye je numva inzara kandi mama aracagwaye ukumva inzara gute niwafunguye none kuja kuryama ngaha n'ibi byatsi by'abantu nawashaka ca ndyama none muya ntuhazi kandi nari numva inzara none aho anyica uhara nari numva nisonze rero aba ndakubwira tutamuhira hariyo ibifungurwa ndungitse bazikuberetse ca nteka oya ziratetse ca ndamuhana mama kuko turagwaye umvise sinzosubiye kuzisanga uryamye ngaha none nabuze iyonje n'aya mahera y'ishure ntarayariha amahera twavuganye na diregiteri uzoca uyamwira narose ibihumbi 30 nabirungiza urakoze sibyo ntusubire kuko umuryamye ngaho ereka ubuzima ni uku nyene bisaba utegereza ereka nari numva inzara ngeze ngaha mu nzira inzara ugenda muhira narungitse irya bace bagumba ufungura umvise kandi sha wa inzara yako yari kurembejeje numva ngiremve kure sana none nk'ubu bibona iyo ntaca ngaha byose bigiye ntaza ngaha ubona byose bigenda gute ntaca nguma ndyamye none nari nzi ko ari wewe ntuzi ngaha ko ari abahungu basanzwe biyerereza ngaha bafata ku ngufu abakobwa ereka grafre n'ukuri narishonje nk'ubu unyu ushaka gutwara inda utazi umuntu yayigutwara n'ibizunguzungu vyaguca bifata ngeze mu nzira nkaca nina ga grafre n'ukuri hano rero kuzuritwara bene uko ego ubu tubayeho nabi mugabo ukeye yuko uzuritwara neza wihanganira wego ubuzima nuko utegereza kugenda sibyo nejo sinzosuye kubona uryamye mwibarabara ushonje tamuhira urabe ibyo ukora namba ushonje wihangane kandi nuko nyene oya sinzosubira no kuza tugendere
Modi. Karibu. No mudi. Turahari. Nigute rero? Meze neza. Nibona. Karibu rero. Acara hano? Karibu. Okay. Amakuru y'imisi. Nibona. Sinzi ko mutwibuka. Ubwo se wenda njara. Ni jena ryari nubwira ko ndi muri weekend nzohaca. Ni jewe hama muri kudukino. Ariko nasoma nyine ngaje mu Mandabe hari cyo no kwiyungura. Oya nivyo gusoma jambo ry'Imana nivyo vraiment. Atwatugeze kubera kubera Imana. Ego. Basha nuko amakuru y'imisi rero. Sinzi nawe ngene mumeze. Basha twe n'ukuri turaho turashima Imana no mu kazi mbona bigenda neza nubwo shetani atabura utwo yikozakoza. Shetani nyene ko ya. Sagene ko mubishima niko. Ni sawa. Okay hama sinicaye umwanya muremure. Nari ndahaciye ndakuramutse. Amengo handi ibintu twitwaravuganye. Nibaze ko anzaniye ne kaga telefone. Niko nayandindiranye igishika. Urumva? Nje nje kukubwira. Urabona ibintu. Baje kumbwira canke waranzaniye. Oya, ninje kukubwira. Gusa birakunda. Basi urabona ibibazo by'akazi n'iyindi kweri byabaye nabi. Ariko nabwo kugiye guhemba abakozi. Amahera vraiment nasanze yagize ntiyamperanye. Ariko basi nubwo ibiharo byarajyanye. Ariko nta ngorane ni imwe je kuguha telefone n'ubundi bisanzwe amahera arahari. Ariko nashaka kwaza kubaza kuguha telefone taranyemerera neza. Ujya ngo wambwiye ngo umengo eske uba waranyemereye ko je nawe dukundana? Natsa uko nakubwira narakwemereye. Waranyemereye? Ahubwo rero usigirije kwawe ko ufise amahera nawe uzociwe gorigenda. Mbo nino misi ndiko ndayikoresha akazi kenshi. Bana bafite telefone muri gihe ca none biba bigoye. Basi ndindire ryari kugira tuzoze turayaga kuri telefone. Sinaguma ndindira ngo tuje ngaha. Mbo reka turabe byose birakunda. Reka none umunsi yoshobora kuboneka. Ariko nashaka je mbone gusinogora telefone hano. Binakunze sinzi ko nsanga mu hoteli Oya si wenda kwine. Ahubwo twagenda muri ville tukayigura. Hama haca garuka. Nawe kabandaya akazi. Mbo jewe ndakunda iyo mba ndahantu ntuje turaganirira dufasha ifana tukuguha ikintu nta n'agafana ntaki. Usifana bayifatira mu hoteli bayifatira mu kabari. Ariko no mu hoteli agafana ziriyo. Basi je mvuze ahantu mbona umengo basi hari ukungene ushobora kuba uri ahantu uvuze ati wumvise urushe hasi ukagenda ukaryama. Nico nkundire mu hoteli. Wumvise urushe uragenda ukaryama. Wumvise basi sinzi kurabibona mu kabare naho nahantu ho kunywa kujya gusa. Ariko no mu hoteli byose birahari. Basi uko ndavyumva reka nwazo office amahera kugura telefone. Uzo ngira uzo ntako cyangwa uzoce ngaho hama tubivugana. Bibaye ngombwa tuzisha tuje kwirondera. Nta kibazo urumva gusa ndibaza agatutu tuzoca tugafatira aho nyene. Oya tuzobivugana n'uwarinde uzuzanye mu mahera tugiye kwirondera. Je kuma nterene nja ku kazi. Sinzi ko washaka kumperekeza ukandenza imitwe y'inzuzi. Sana kibazo tugenda gusozuka. Okay. Yewe naho hano hantu kweri hama hari libre. Ewa gash. Ndabona vraiment n'akazuba ngusikatse. Hasa neza kweri. Sha ntaco bibaye. Basha. Oya ndabona hasa neza vraiment no hanze. Ntaco babaye. N'umunsi gicuye ciza kwera. N'igicu ni ciza. We rero witegure. Sinzi ko wanyemereye ko usanga aho hantu tuzoca dufatira agatutu. Nta kibazo nawe wateguye telefone. Sawa ntabwo ngira hamanze. Sawa merci. Ugenda guye. Sawa nayo ngira umusi mwiza. Okay. Sawa.
Ego kwere nkuna kwitesha telefone y'amajana ha Hogiye mbwiye ko ngafata nkitesha telefone y'amajana Sawa. Ausanye amafaranga y'ishuri. Wayabuze neza bigenda gute? ntabwo ndi ukuntu twabigenza direct no kujyama yaranayabuze nararwaye kandi mfite ibibazo byinshi muhira N'amafaranga y'ishuri abuze bigenda gute ganye? nguri je nama yarafise sinzi ibintu byogenda ntabwo ndi ukuntu twabigenza je n'ukuri nanje gusaba basi tumundindira Oya nta nahindura amafaranga yitwa nk'uko rinda amafaranga y'ishuri abandi bararishe ari usigaje kuri hawe nyine nabo bapfa kubitokunda. none direct yompanze cyabigenda gute je ko ntabwo yarafise Ntabwo kuri nyine none wabuze nawe yagura. na grafere ntayafise Neshatse bigenze gute ubwabo mu bigenda gute? sinzi n'ukuri reka shaka gufise ibibazo byinshi ndende Ese numva ukuntu bamashafanga y'ishuri. Nebibaho none gashamo twe turakinye basi muhira Kandi mbono ni namwiza. gamira turakinye ibisanzwe Ni namwiza. ibisanzwe Cya amafaranga y'ishuri si kibazo kwene kuri ibi. yandihira gutega direct kandi ari we noya Twumvikanye tuvuganye twazi neza nakurihira nta kibazo na kimwe. twumvikana gute Ndakunkundira gusa ukambera inshuti. yiga aho gukundira aragukundiye ko naje kwiga ngaha gacaho Nengashaka tudashaka kuriha agomba tubigenze gute none. nayiyumvira uko natwe bigenza gusa ndindire cyangwa ndindire Bane tworindira urabona ko n'ibihe biriko biragenda abandi bose barashira ariko usigaje kuriha wenyene byokunda ko ndakurindira. niyo mpamvu naje kwisigura iwabo Nani nakubwira ubundi kuri nyene twobigenza ndaguye niga amafaranga si kibazo. ntabwo utije numva twobigenza kiretse wowe ufise ubundi mutwe ubona ko twobigenza Mbere ko nzi n'amatelefone atemewe nta ni telefone ukoresha mu ibanga rya tuma akanimero ndavuye tuvugana. umenya ntayifise Nta nimero yawe bwa tuve tuvugana. Twumva uko nyene twobigenza. tuzovuganira ku telefone Twawe hagi nyene bisanzwe no kuvuga ati ahubwo ni kumva ndetse ni twobigenza. gutyo nyene gusa Tuzoya. ntuzosaba kunyirukana Yazakunda tuvugana nta kimwe. nzana ndayiguhana na kimwe gusa mundeke niyiga Twumvikanye nta kibazo bandanya biga. nzana ndayiguha Shaka ndakunda bigenza hamwe ndayagurira inshira. nzana ndayiguha kugira ngo niyiga hako noheba kwishurira notuma mbona nagamye nayiga wemeye gusa turavugana vyonyene Nta ngorane n'imwe we tuza kuyaga nta bibazo ukunze kugenda tuza kumvikana nta ngorane. niyo nyene Sawa. sawa murakoze Ego umukobwa kweri umukobwa mpaye nimero ndabe tiragize amahera y'ishimwe tiragira iki nyine hari ugutera inkuru bisanzwe kimwe gusa umukobwa ameze neza kandi mbona ari mwiza nkundiye twoyaga kabisa gutera inkuru be ntangana nimwe twoyaga kinumviza ko atampaye n'inimero itari iyo washaka numviza ko atampaye n'inimero ampaye yicamo n'ukuri. Ashaka kuri rapasi rapasi kwereka mbere ndamuyagisha tumve habe ndamuyagisha numva ko ntivyogenda. Maze neza ndakubona wewe uvuye hehe ko ubundi ariko arakora ari umwe tuwe gutembera
ntembere umugenzi wanje ndiyumva ndanarusha. Reka mwe murakuwe uramaze kuronka abagenzi nawe mugendana. Hariho bamwe n'aba ngaho hafi yacu niho nari nagiye kuraba yari yantumye ko ico mbwira. Jewe rero ntagenda kubona ngaha ntibizokoroha. Mama ya ntibizosubira urazi bijyanye n'ijyambere. None we ntuzi ko ngaha atari wawe? Ndabizi. Ntavyuzi yabo wari ubizi ntukwiye gukura ikirenge ngaha. Nkwiye kuza ndakubona ugakora ibintu vyo ngaha. Mama gusa uno munsi vyashitse urabizi siko vyahora. Jewe rero abana biwanje saba abakozi banyu. Aho kuba abakozi banyu imwe mukwiye kubikora. Sinzosubira basi ndasavye ikigongo. Ashaje ugasubira. Oya sinzosubira. Ntaco ndakikubwiriye. Aho ko mbere nze gusanga mwakoze ibintu vyo ngaha. Jewe ndagiye. Nza kuza ubwo mukobwa wanje ampa raporo. Nta na kimwe ca ndabikora ibikenewe vyose. Sawa. Murakoze. Sawa. Ndiri mu buryo mutema ari hano washa wa munyeshure yabura amafaranga y'ishure tuyage twumve ico twoyaga tuganire tunumve kweri niko ari cyo twovugana mengira camwe kweri